Reka subire ndabaye ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro twatwo turashikiriza kuri isa n'amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakorewe amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba hari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira mu gisata kijanye no kunguruza abantu n'ibintu. Amakuru dufise nuko wahoze hari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca bahuye n'isanganya rikomeye cane, yariko arava mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura yerekeza mu rugo iwe, yahuye n'isanganya rikomeye ndetse biranavuga ko yoba yakomeretse cane, ariko Imana yakinze ntabwo yahasize ubuzima. Bikaba rero biriko biranuganirwa ko vyabaye ari isanganya ryatewe n'ikiduga kinini cane cariko kiragenda mw'ibarabara, biza kurangira rero gikoze isanganya kiza gukubitana n'umuduga warureruye wahoze umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ariwe Gervais Ndirakobuca, kuri ubu ngubu asigaye aramuswa intama n'inkengo z'amateka. Reka rero twihanganisha umuryango wahoze ari umushikiranganje Gervais Ndirakobuca ku bibazo bari bahuye navyo vy'uko umubanyi wabo yarahuye n'isanganya. Naho abatwara amasentare ndetse abatwara amasentare ni n'amaparaki mu ntara zahahora nabo nyene bahinduwe. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru atandukanye tuze kwibashikiriza ku buryo bw'idonido. Kaze mwidonido mu makuru yacu tugiye gutangura mu gisata kijanye no kunguruza abantu, aho wahoze umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yarahuye n'isanganya rikomeye ngaha mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura, ariko harakomeretse cane ku maboko, ariko ntabwo ahapfiriye, Imana irakinze. Naho abatwara amasentare ndetse n'amaparaki mu ntara zahahora nabo nyene bahinduwe. Abo nibo bagiye kurongora za sentare nkuru TGI ndetse na parquet mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara zahahora. Intara ya Mukaza, Ndayisenga Everine, président du tribunal de grande instance de Mukaza, Nkizimana Mireille, procureur de la République près le TGI Mukaza. Naho kabiri akaba ari Muha. Muri Muha rero turabona Anahaye Nadine, tribunal du grande instance du Muha, akaza Kalikurubu Vincent, procureur de la République de Muha. Naho gatatu turajya muri Ntahangwa tuhasange Nyabenda Melance, président du tribunal de grande instance. Ntahangwa ho turasanga Ntirampeba Lita Francine, procureur de la République de Ntahangwa. Naho wa kane ni muri Bubanza turasanga Ndayisenga Lievin, président du tribunal de grande instance de Bubanza. Ndetse tukaza muri Ntamike tukasanga na Ntamikevyo Jean-Marie, akaba ari procureur de la République mu Bubanza. No muri Cibitoke turasanga Mukeshimana Sylvestre, président du tribunal de grande instance de Cibitoke. Savyimana Jean-Paul, procureur de la République à Cibitoke. Naho gatandatu turasanga Muramvya, muri Muramvya dusange ko harimo Ntakirutimana Rachel Duna, président du tribunal de grande de Muramvya. Binzi Indavyi Jean-Paul, procureur de la République à Muramvya. Muri indwi turasanga Mwaro. Muri Mwaro turasanga Mukerandanga Claudine, président du tribunal de grande de Mwaro. Ndayishimiye Domitien, procureur de la République à Mwaro. Uwa munani ni muri Bururi turasanga Kabula Alexis, président du tribunal de grande de Bururi. Ndayikeza Frederic, procureur de la République à Bururi. Icenda turasanga Bujumbura Rurale, turasangemo Niyukuri Laurent, président du tribunal de grande Bujumbura. Ndetse turasange na Ndayiragije Pacifique, procureur de la République à Bujumbura. Naho icumi turasanga muri Rumonge turasange Katihabwa Jeremy,
président du tribunal de Lumonge, Nahishakiye Donatien, akaba procureur de la République à Lumonge. Na 11 turasanga Rutana, muri Rutana dusangeyo haribo Igirindavyi Dieudonné, président du tribunal de Rutana, Bizindavyi Daniel, procureur de la République à Rutana. 12 turajya muri Makamba dusange Niyongeko Leonidas, président du tribunal de Grande Makamba, Ndayikeza Alexandre, procureur de la République à Makamba. 13 turajya muri Gitega tusange Butoyi consulatrice, président du tribunal de grande instance et de Gitega, Azirutwabo Emery, procureur de la République à Gitega. Karusi ni 14 tusange hari Namaribori et Patience, président du tribunal de grande instance de Karusi, Ndayiragije Alain, procureur de la République à Karusi. Naho 15 ni muri Ruyigi tubasange Kajisho Augustin, président du tribunal de grande instance de Ruyigi. Niyonizeye Japhet, procureur de la République à Ruyigi. 16 tubasange Cankuzo, tubasange Banyanka Mathias, président du tribunal de grande instance de Cankuzo. Ni Izeyimana Noel, procureur de la République à Cankuzo. Na 17 tubasange muri Ngozi turasanga Ndizeye Perpetu, président du tribunal de grande instance de Ngozi. Ni Imubona Jean-Marie, procureur de la République à Ngozi. Na 18 turasanga Kayanza, muri Kayanza turasanga Niyonzima François, président du tribunal de grande instance de Kayanza. Naho tuhasanga kandi Niyonteze Pierre, procureur de la République à Kayanza. Na 19 turasanga Kirundo, muri Kirundo turasanga Ndayikengurukiye Roger, président du tribunal de grande instance de Kirundo. Naho tuhasanga kandi Hashakimana Silver, procureur de la République à Kirundo. Naho Muyinga turasanga ariko umwanya wa 21 tubasange Inamahoro de Benissa, président du tribunal de grande instance de Muyinga. Na tunahasanga kandi Nduwimana Azarias, procureur de la République à Muyinga. Umushikiranganje Ahutamo Katihabwa yarakoze igikorwa gikomeye kandi kidasanzwe. Benshi mu batwandikira kenshi bariko bariruhutsa abatware babi barenganya bakuye ko. Ni benshi kandi batubwira abahahura ingene babatse ibiturire canke ngo bakabatera ubwoba. Hari kandi n'abashinga intahe uko bazi ngo abashasha hasigaye ngo kubarabira ku kivi. Mbega bazoshobora guhangana n'abatwara iperereza be ndetse n'abatwara umugambwe CNDD-FDD bashaka kubategeka? Mbega bo imbere y'igiturire bazokwihangana? Mbega abanyororo ba politike bagiye gutunganirizwa? Mbega abanyuruza abantu bakaburwa irengero bo bagiye gutangura kubibazwa? Ubundi igikorwa Minisitiri Ahutamo Katihabwa akoze mu mezi 3 gusa kirakomeye cane. Turabandanya kwakira intahe z'abazi ababogojwe ndetse boba barakoze amabi n'intahe kubashasha. Turaza kubandanya nabyo tubibashikiriza ku buryo bw'idonido. Naho Bujumbura aho abagabo baba 500 bavuye mu gacerere ku mabi bakorewe mu ngo zabo. Ku 20 Munyonyi umwaka abagabo hafi 500 b'abarundi barubahutse baravuga ko uva muri 2021 baciye mwishira hamwe abagabo mu gahinda mu ntumbero yo kwiyamiriza amabi bakorerwa mu ngo zabo mu bice cyane afatiye ku butunzi, ikintu gishika ubungubu
kitaburwa mu kibano mu Burundi. Ikiganiro kubamenyesha amakuru cyo kwerekana ukuri kumaze imyaka kwaranyegejwe wa kabiri wa 18 munyenyi umwaka kuri Source du Nil mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura. Iryo shirahamwe ryarashize ahabona uburemere bw'amabi akorerwa abagabo mu ngo uriserukira imbere y'amategeko Boniface Nduwimana yatomoye ko abagabo 179 bituye iryo shirahamwe kuva muri 2021 kugira ngo bamenyekanishe n'abamenyeshe amabi bakorerwa nabo bubakanye. Izo ntahe zerekanye kandi ko hari uruho abagabo bafise ariko kandi utigera uvugwa. Abenshi baratinya kuvuga ku ubwoba bw'uko ngo bosuzugurwa canke ngo bigafatwa ibisanzwe, niko vyasiguwe n'aba Boniface Nduwimana. Kubakorewe amabi abagabo 159 bakorewe amabi ajanye n'ubutunzi, gufatirwa amafaranga yabo buri munsi, kwankirwa gukora ku mafaranga yinjira mu rugo buri munsi, gufata amadeni ku nguvu canke igenzurwa ry'ubutunzi bw'ababanyi. Ayo mabi akenshi ataboneka kandi agoye kwerekana arasambura ingo cane. Abagabo baza kuturaba mu gihe barengewe cane, abenshi barafatwa nabi, baribwa bakigizwa inyuma mu by'ubutunzi, niko yaseguye. Amadosiye yashikanywe imbere y'ubutungane, nubwo abenshi mu mabi menshi atorerwa umuti mu kibano, akenshi bifashishijwemo n'abahinga mu bijanye n'inyifato. Amadosiye 63 yaramaze gushikanwa imbere y'ubutungane, ishiramwe ririko rirayakurikirana hafi kandi ngo rigafasha mu ntambuko z'ubutungane, nubwo amategeko y'iki gihe atorohereza gufata abitwaye. Iryo shirahamwe rikaba risaba rero iyugururwa ry'ibiganiro ku mabi akorerwa abagabo, ikiganiro gikorwa gake mu Burundi. Iryo shirahamwe kandi rirasaba inzego za leta, amashirahamwe yigenga ndetse n'ibisata c'ubutungane kwemera ko ivyo bibaho ari ni burusho ngo uburyo bwo gukingira abagabo uhuriranye n'amabi abakorerwa. Bakaba basaba ko nabo botunganirizwa bivanye nuko nabo ngo hari amabi menshi abakorerwa. Reka tubananize n'ubundi mu makuru yacu kubiriko biravugwa. Reka tunyarukire n'ubundi mu bindi bisata bitandukanye makuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi, na cyane tunyarukire Rusizi. Abantu babiri bapfuye kandi bazeze ukwimukira hagati ya Kongo ndetse no Burundi. Mu Burundi abantu 20 mu nyonyi umwaka, inzira yo mu kinywabi hagati y'u Burundi na Kongo irabandanya kwiha inkumbi. Abantu babiri bavuye Bujumbura baratowe bapfuye kuri uyu wa gatatu wa 2019 mu nyonyi umwaka mu ruzi Rusizi kuri rwo hagati y'ivyo bihugu bibiri. Iryo bara ryiyongere kandi kurundi rukurikirane rw'ayandi mabi ndetse n'amasanganya ahitana abantu bivuye ku kaga kabambukira bitumwe n'ukubuzwa gutembera ndetse umutekano muke ndetse n'iyugarwa ry'ibice vyinshi byo kumbibe bisanzwe bizwi. Ubwo amakuru ya mbere ni umukenyezi umwe w'umunyekongo ndetse n'umugabo w'umurundi yari aherekeje kugira ngo amujabukane, boba bariko ngo baragerageza gushika Amanyora imbere yo kubandanya baja i Bukavu, umugwa mukuru wa Sud Kivu, nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Ubu twebwe abanyekongo tubona ko umwengo dufatwa nk'ibidandazwa mu guhanahanwa kumbibe, niko umwe mu banyekongo aba i Bujumbura yigana ativuze umwidondoro. Kugira ngo uje i Bukavu ucanke Igoma utegerezwa kuriha amadolari 50 kugira uronke urupapuro rw'inzira muri ambasaderi.
muri ambasade ugaca rero urinda guca muri Tanzania ndetse no mu Rwanda biragoye, kandi kuva hugawe ibarabara rya Uvira Bukavu nk'uko amakuru abandanya bishimye. Abajijwe cyane n'urupfu rw'uwo mukenyezi akiri muto yabibonye abandanya avuga ko ngo barabuze mushiki wabo kuko ataciye mu nzira yemewe n'amategeko, akaba rero asaba bene wabo guca mu nzira zizwi kandi zikingiwe. Naho mu Burundi imiliyoni zirenga 6 z'amadolari ziritezwe mu butare bushowe muri gihugu c'Ubushinwa. Amashirahamwe yigenga hasaba umuco no guhindura ingendo. Kwa 20 Munyonyi umwaka imiliyoni zirenga 6 z'amadolari y'abanyamerika niyo leta y'u Burundi yizeye gukura mu igurishwa ry'ubutare buheruka gushorwa mu gihugu c'Ubushinwa. Ivyo vyatangajwe mu ndwi iheze n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, yatomoye ariko ko BRB itari ngo ubwashikane ayavuye mu vyashowe hanze y'igihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko avuga ko ku muce wa gatatu w'ubutare bwashowe muri China, ngo yamenyesheje ko mu minsi ijana ngo yahariye kugenzura ubwo butare, ngo ibirombwe 129 byamenyekanye harimwo 13 biriko birimbwa. Iyimbwa ngo ry'ubwo butare kandi ririko rigenzurwa n'ikigo ca leta kijejwe ubutare OBM, ariko kandi ibibazo byinshi biracabazwa mu kubijanye n'aho ubwo butare buca n'umuco kuri ubwo butare. Ivyo vyatangajwe vyateye impari mu mashirahamwe yigenga. Faustin Ndikumana umuyobozi wa Parseme hariyamiriza ko habuze umuco kwitorwa rya amashirahamwe yaguze ubwo butare habonetse n'abagurisha ubwo butare. Kuvuga ko leta ari iyo igurisha ni byiza, ariko ni igisata ikihe vy'ukuri kibijejwe BRB OBM. Ico gisata catowe gute? Ni urucuruzwa rutagira ihiganwa, niko Faustin Ndikumana yashoboye kubabaza. Kuko amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike ndetse ni inkenerwa ko Burundi ngo bwinjira mu ishirahamwe ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractive, urwego mpuzamakungu rufasha gukurikirana ndetse no gushira ahabona uburyo buva mu butare. Kuva muri 2026 tubibona imirongo miremire imbere y'amasitasiyo y'ibitoro canke ibirindiro vyuzuye abantu barindiriye kwiyunguruza, canke abantu bataha n'amaguru kubera kubura uko biyunguruza, niko bimenyeshwa na Faustin Ndikumana. Uburundi bwashizwe ni banki y'isi yose ku rutonde rw'ibihugu bikenye mu isi, buriho kandi buraca mu ngorane kitari bwigere bucamwo muri kahise kaco. Izo ngorane kandi zikaba zunyurwa n'ubukene bw'ibitoro bugomba bukwize imyaka 5. Kuri iyo ngorane kandi umuco mu gushora ubutare ngo ni ikintu gikomeye cane mu iterambere ry'igihugu ngo n'icizere mu banyagihugu. Ivyo rero bikaba ari bimwe mu byo bariko barasaba ko umuco kuri iryo shorwa ry'ubwo butare bujanwa mu mahanga avyo oshirwaho umuco. Nimuje kandi Faustin Ndikumana amaze iminsi atameraniye neza n'umukuru w'igihugu, icuba kibi casubiye kuduga hagati y'izo mpande uko ari ebyiri, ndetse hatanye no kumvikana intambara idasanzwe hagati ya Faustin Ndikumana ndetse na Evariste Ndayishimiye uramutse ku Burundi, nk'uko amakuru dukura ku rubuga
abandanya abishikiriza. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro ko tubashikiriza kuri iyi saha n'ubundi dusozere ngaha twaze gusubira n'ubundi makuru waraza kubagezwa kuri n'umunesha kuri mukura cyane imwe dende Isange TV ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba byakora amatoza ururimi rw'ikirundi.